nashaka gusoma imbere ko dusenga zaburi ya 89, zaburi 89, kumbure imirongo 15 ya mbere. Zaburi 89, nzoririmba imbabazi z'Uhoraho gushitsa ibe bidashira, ukurunganwe rugenda rukurikira urundi. N'akanwa kanje nzobamenyesha ko umwizigirwa, kuko navuze imbabazi zizokomezwa ibihe byose. No mwijuru ubwaho uzohashimangira ukwizigirwa kwawe. Nasezeranye isezerano n'uwo natoranije, narahiye Dawidi umusabyi wanje, nti nzoshimangira urubyaro rwawe gushitsa ibihe bidashira, ingoma yawe nzoyikomeza gushitsa ibihe byose. Ijuru rizoshima ibitangaza byawe Uhoraho, rizoshimira mu ikoraniro ry'abera kuko uri umwizigirwa. Ninde wo mwijuru yogiranywa n'Uhoraho? Ninde wo mu bana b'Imana ahwanye n'Uhoraho? Niwe Mana iteye ubwoba bwinshi mu ikoraniro ry'abera, niyo gutinywa kurusha abayikikije bose. Uhoraho Imana nyine ingabo, ninde munyenkomezi ahwanye nawe? Uhoraho, kuba umwizigirwa kwawe kuragukikije. Niwe uganza kwishira hejuru kw'ikiyaga, iyo imipfunda yacu ikuye hasi urayizibiza. Niwe wamenaguye Rahabu hakamera nk'uwishwe. Abansi bawe wabasabagirije ukuboko kw'inkomezi zawe. Ijuru ni ryawe, isi nayo ni yawe. Isi n'ibiyuzuye ni wewe washizeho itanguriro ryayo. Iburaruko n'ibumanuko ni wewe waharemye. Itabora n'i Herumoni hanezererwa izina ryawe. Ufise ukuboko kw'inkomezi, ukuboko kwawe kurakomeye, ukuboko kwawe kw'iburyo gushizwe hejuru. Ukugoroka n'imanza zibereye nibyo ngoma yawe ihagazeko. Imbabazi n'ukuri mu gifaransa n'ubwizigirwa nibyo bikwitangira imbere. Duhaguruke kugira dusenge. Ndabasaba duhaguruke dusenge, dusabire twese hamwe umwami aduhezagire. Data uri mwijuru, n'umutima wanje wose ndagushimira kubwo ijambo ryawe gera ry'igiciro, kubwo imigisha yawe o mwami, kubwo amasezerano yawe ayo watanze kubw'ubuntu kuri buri bugingo bwose wakijije, kuri abo bose washizemwo mukuri. O Mana, udufate kuno muhingamo kandi uduhezagire mwami, kandi rero tuzatura abahezagiwe. Udufashe kandi tuzoba dufashijwe. Udukize indwara kandi turaza kuba dukize. Udukize kandi turaza kuba bakijijwe. O mwami, ushire kure yacu ibintu byose bivurungana. Mwemu wawe yera aturongore kandi aturongore, atuje imbere. Utwoze twere nk'urubura mu maraso yawe y'igiciro kandi yera, kugira ngo dushobore kwegera wewe, kugira ngo nawe ushobore kutwegera. O Mana, inge nk'uko twabiririmbye, Imana nihire, reka tuyisenge kandi tuyegere dufise ugutinya. Mwami, ugire inzira yawe uyu munsi, wiremere inzira uyu munsi muri kino gihugu c'Imana hagati muri twebwe, kandi utuvugishe. Turabigusaba twese hamwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turicara. Umwami ashimwe kandi ahimbazwe. Turi hano kubera ko Yesu nawe ni hari. Iyoba atari ngaha natwe ntitwaba dukenera kuza ngaha natwe, kandi ni hano kubera yuko ari hano. Rero nuko ashaka kwishura, hanyuma ashaka gukiza indwara, ashaka hanyuma no guhezagira.
kandi ndababwira ikintu kiza mu butumwa bwiza ni uko turondera kandi tukabona abantu barongorerwa ku mwami. Inyigisho yose irashobora kuba neza igororotse, ariko ikintu umutima w'ubutumwa ni Golgota n'agakiza, nibyo twahawe ku bw'ubuntu hariya. Sinashaka kureka kwipfuriza ikaze na cyane cyane abo bantu bose bari hano ku nshuro yabo ya mbere. Nobaza nindari ngaha ku nshuro iwe ya mbere, mbega hariho umuntu? Ndabashimira, yego cyane, hariho bamwe murahawe ikaze hagati muri twebwe, kandi Imana ibahezagire mu butunzi bw'ubuntu bwayo. Ariko nashaka kubabwira iki, mwebwe abaje ubwa mbere, ntushobora guca urubanza ku kintu ku nshuro ya mbere. Muzotereza kuza inshuro nyinshi kugira ngo mushobore kugira icyo mubibonamwo iciyumviro cyanyu, mwebwe waje ubwa mbere. Aho rero minsi yose tubipfuriza ikaze bivuye ku mutima, kandi no kuri kazozanako. Igikorwa cya nyuma cy'Imana giruka hano heza ukwezi, twaravuze ku itanguriro 17 bisigurwa ngo ni 16, hanyuma mu ncamake turavuga ku 17 ku bijyanye na Aburahamu hamwe n'abahungu biwe babiri. Nashaka gusoma gusa mu ncamake kugira ngo tugire uko kwinjizamwo ibintu. Itanguriro 17 ku murongo wa 17. Maze Aburahamu arapfukama, arunama, aratwenga, yivuganiriza mu mutima ati, mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka 100 na Sara amaze imyaka 90 yoba kivyara? Aburahamu abwira Imana ati, icoma Ishimayeli agakomera akaba imbere y'inyonga zawe. Imana iramwishura ati, oya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzovyara umwana, kandi uzumwite Isaka. Nanje nzokomeza isezerano ryanje nawe, ngo ribe isezerano ridashira ku rubyaro rwiwe ruzovuka hanyuma. Kandi no kubya Ishimayeli ndakumviye, raba ndamuhaye umugisha, kandi nzomuha kurondoka, ndamugwize cyane, azobyara abatware 12 ngo nibo bazomukomokako, kandi nzomuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanje nzorikomeza na Isaka, uwo muzomubyarana na Sara mu gihe nk'iki c'umwaka utaha. Igihe Imana ihejeje kuvugana nawe, 22, ica iraduga iva aho Aburahamu ari. Reka tugaruke hano gato, duhagarare ngaha mwanya mutonyi kuri kuno murongo. Imana yahaye abahungu babiri Aburahamu. Imiryango 12 yategezwa kuvuka iva kuri Ishimayeli, nkuko tubizi yuko imiryango 12 nayo yavutse kuri Yakobo. Hare n'ubwoko bunini, n'ubwoko bwinshi, ni benshi. Ubure turinjira neza mu cigwa nyaco. Abo bantu, ubwo bwoko canke abo bamukomokako ntibari bafite isezerano. Abava kuri Ishimayeli ntibari bafise iragi, ntibari bafise isezerano iryo bari gushobora kwishimikizako. Ni gusa umugisha uwo Aburahamu yari yasabye Imana, nivyo baronse. Isezerano ryashizweho hamwe na Yakobo,
isezerano rishigwaho hamwe n'ubwoko bw'Abisirayeli, amasezerano y'imigisha n'ubuntu byarabandanije ku isezerano bibandanya hano. Turabona no mu isezerano rya kera itandukaniro hagati y'umugisha uwo umuntu ashobora by'ukuri kuronka, kandi ntushobora kubihakana yuko abantu benshi barahezagirwa. Urashobora kumva havugwa imigisha myinshi, ariko igihe bijanye no kuba ari isezerano ry'Imana, igihe bijanye no kuba ari amasezerano ari mu ijambo, igihe bijanye no kuba ari ubuntu bw'Imana canke n'ibintu byose bijana n'iragi Imana itanga, abo bantu nta kintu na kimwe babiziko. Nubwo bavuga imigisha, umugisha wonyene nta kintu na kimwe wazaniye Ishimayeli hamwe nabo bamukomotseko, ahubwo n'ingihushane byarabononeye, kuko baciye biyumvira yuko umugisha w'Imana wari kuri bo. Mbega mwarumvise ibyo bivuga biheruka by'Abisilamu? Abisilamu ibintu bivuga uberuka nabo barafata Bibiliya hanyuma bakavuga ngo si Isaka ariko ngo ni Ishimayeli, ngo uyo ngo niwe yari umwana w'imfura kuri Aburahamu, ngo nico gituma ngo natwe ngo turi abaragwa ngo biciye mu mategeko, ngo Yerusalemu ngo ni yacu. Ego uko biri kose ngira mwarabisomye mu binyamakuru byanyu igihe batangura kuvuga ibintu nk'ibyo, ariko ndabasaba ntibijyanye n'isezerano. Hano nta sezerano rihari, nta sezerano ryakoretse, hari gusa umugisha uwo Aburahamu yasabye Imana, nibyo bafise gusa. Rero nimba dufashe umugisha nk'ikintu rero nyacyo cyo gufatirako, aho rero benshi baranahezagiwe gusumba uko twahezagiwe. Aho ntidukekeranya, ntitugomba kuzana kugira icyo tubyigirako. Iyo bijyanye kuba ari umugisha w'inyuma ugaragara, hariho amashengero manini, hariho abavugabutumwa bakomakomeye basa nk'aho umenga baganza bakagendagenda mu isi yose. Rero ku byo byabo baba bafite, ariko rero isezerano hamwe n'Imana bagiranye riri hehe? Ni hehe hari isezerano? Ni hehe hari iragi? Ni hehe hari umugisha ufatiye ku masezerano ayo ari mu Mana y'Imana yatanze? Umugisha ata amasezerano y'Imana, atakugirana isezerano n'Imana, ata amasezerano, ibyo bizodutwara ahantu aho Ishimayeli yageze. Yari umuntu w'inyeshamba, kandi nta n'umwe ari gushaka kumugonda cyane ngo amugenzure, ariko abantu bahezagiwe n'Imana mu buryo bwa Aburahamu biba ari ibindi bintu, biba ari ikindi kintu hamwe nabo. Kandi mwese murazi umurongo wa Bibiliya wo muri Mariko 16 hamwe n'uwo muri Matayo 7. Mw'iyo mirongo hagati nk'iyo umwami Yesu aravuga ngo nimugenda mu isi yose muvuge ubutumwa bwiza, ngo mubwire ibyaremwe byose, hanyuma ibimenyetso bizokurikira abazoba bamaze kwizera. Hanyuma hakaca havugwa ahandi, hakavugwa aho nyine hakavugwa ngo kwirukana amadayimoni. Hanyuma muri Matayo 7 umwami akabwira abantu bariko baza bishuza, bakavuga ngo mbega mu izina ryawe ntitwakoze ibintu bihambaye, ngo twirukanye amadayimoni, twakoze n'ibindi. Hanyuma umwami akavuga ngo si bazi, nimuje kure mwebwe abakora ibizira. Si umugisha wo ngaho inyuma ugaragara, ariko ni ugufatanya n'Imana imbere mu mutima biciye ku ijambo ry'isezerano ry'Imana yacu ryo muri kino gihe tubayemo. Aho niho harimo isezerano
iryo imana yakoranye n'umuntu mwese uticiwe si umugisha ugaragara inyuma, si wo werekana umusezerano riri imbere mu mutima, ariko n'ijambo ry'isezerano iryo imana yatanze niryo igirana isezerano hamwe natwe, hanyuma umugisha ucuza ukiyongerako kugira ngo dushobore kwinjira mu gufata iragi ry'Imana duhaye. Ntitwibyibagire, ni inyigisho yagira akora mu bihe byose ishingiro ryaciyemo. Muri Branham yaravuga ngo mu ikanguro ryose havukamwo amahasa, ngo hariho bamwe ari abanyamubiri, abandi nabo arabimwemo. Hariho bamwe bakira gusa bakakirisha umutwe ijambo, hamwe n'abandi ibyo biba uguhishurirwa kw'Imana itanga. Ibyo bikaba ikintu cyawe ku giti cyawe hamwe n'Imana yawe, nk'uko na Aburahamu byari bimeze hamwe n'Imana yiwe. Hanyuma nimba ibyo twarabimenye mu kwizera yuko atari umugisha ugaragara inyuma, ariko hakaba ugufatanya imbere mu mutima by'ukuri bihari hamwe n'Imana, yego cyane umugisha nawe w'inyuma uraza ukiyongerako. Aho rero tuba duhagaze ku rufatiro rutihenda kandi rutinyeganyiga rw'ijambo ry'Imana. Nimba bijanye no kuba ari ukwemeza ibintu byo ngahe inyuma, rero hariho ugukira indwara muri bo hano na hariyo mbere no mu isi yose, kubera yuko Imana ntiyizigirwa, ntishobora kwihakana yo nyine ubwayo. Igihe umuntu aje akaza kuri yo ntishobora kumwirukana, itegerezwa kwishura ku isengesho nubwo byaba bisabwa kose. Ariko iyo biri mu kugomba kw'Imana, ibyo biratangwa akabironka, ariko ntituragira icemeza yuko turi mu rubyaro rw'umujyi w'imwemu rwa Aburahamu gusa ngo kubera ko amasengesho ngo yishuwe. Ibyo sicyo kibitwereka. Twebwe twinjira mu masezerano ya kino gihe y'Imana muri kino gihe, tubaye urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'imwemu, bagize umugabane mu masezerano y'Imana muri kino gihe. Ejo ku mugoroba igihe umugore yaraje imbere nyuma y'igikorwa c'Imana, nari mpejeje kuvuga ibimenyetso by'igihe n'Abisirayeli niki, hanyuma aravuga ati mushikana Frank, ndasaba mumbabarire, ariko ni gute mwoshobora kunsigura yuko Abisirayeli buno munsi ari abantu batoranijwe, ari ubwoko bwatoranije, hanyuma aravuga ibintu, aravuga yuko ubwo bwoko ntibwizera n'ibindi. Hanyuma rero ndamubwira ati mu mpfasoni si jewe, ariko n'ijambo ry'Imana bivuga niryo riza kuzana inyishu. Hanyuma ndasoma mu Baroma 11 ku murongo wa 25 ngo ugukomanazwa kwaje ku gice cy'Abisirayeli gushika aho igitigiri cuzuye cy'abanyamahanga cinjira mu ishengero, hanyuma Isirayeli izokizwa ngo yose ukwiri. Hariho bimwe mu byo basigura by'ubujyajya kandi birimo ubugunge bwinshi, mu bisanzwe bakavuga yuko antikristo yuko ngo azoza ava mu bwoko bw'Abayuda, ngo kubera ko ngo ntibizera Kristo, ngo kubera yuko Abayuda ngo ntibizera Kristo. Oya, antikristo ntava mu Bayuda canke mu bundi bwoko bundi, ava mu mikorere isa n'iya gikristo, kandi ntahandi ava handi. Hanyuma tumusanga neza tukamubona neza, tukamusanga uko avugwa neza nkuko nyine avugwa. Ariko nashaka kuvuga gusa yuko iyo uciye urubanza cyangwa ukabona ibintu mu buryo bwo ngaha ku isi, urashobora mu buryo bwihuse kuca uja mu byumviro byawe bwite. Icemezo cyo ngaha kiboneka inyuma ni iby'umuntu, kandi biba bigaragara, bikashobora kuba nkaho menga, bisa nkaho menga n'umuco biraboneka. Ariko igihe ibintu biheze, hanyuma umuntu akagaruka akiyumvira, akaba umuntu yumvira neza nk'ukomeye, acabona yuko umuco wose
utegerezwa guhagarara kuzimangana iyo utavuye ku muco w'ijambo ry'Imana ryahishuwe. Utegerezwa kuva mu muco w'ijambo ryahishuwe n'Imana. Bitameze nk'uko uyu munsi twiyumvira nk'uko ejo twiyumvira ukundi. Ni bangahe bavuze yuko Hitler yari antikristo? Ego mu gihande kimwe yariwe, ariko ntiyari antikristo uwo Bibiliya ivuga. Yohana yari yaramaze kwandika akavuga ngo hari ba antikristo benshi, ariko akandika ku bijanye n'uwuzoza nawe akamuvuga mu rudende. Nabivuze mu ncamake gusa, sinzi n'ingene nashitse gushika ngaho ngo mvuge ko nta kibanza gihari mu byiyumvo canke ivyiyumviro by'umuntu ku bintu by'Imana. Ivyiyumviro by'umuntu nta kibanza bifise mu bintu by'Imana. Kandi naratangaye cyane. Murabizi jewe sindi umuntu akunda kuronka uguhishurwa kudasanzwe. Misi yose ndinjira mu ijambo hanyuma nkaronka inyishu yandikwe mu ijambo ry'Imana. Kandi nabonye yuko Yakobo aravuga ko hari ubwenge bubiri, hari ubwoko bw'ubwonko bubiri, hanyuma akoresha amajambo atatu. Arakoresha ijambo ngo umubiri by'abadayimoni hanyuma hamwe n'ubwenge bw'Imana, ariko ubwenge bw'umuntu mu bintu by'imwemo ubwo buba bushizwe mu guhumekerwa kundi, nimba butavuye ku Mana neza rero biba bivuye ahandi hantu. Haravugwa hano muri Yakobo 3 ku murongo wa 13, Yakobo 13. Ninde muri mwebwe umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ibikorwa byiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanijwe n'ubwenge? Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata mubesha mucumura kukuri. Ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubw'isi, n'ubw'abantu, n'ubw'abadayimoni. Kuko aho ishari riri bo no kwirema ibice, ngo cyane mu gifaransa ngo kukwama gushaka ari we uvuga ufise iby'ukuri, ngo hari umuvurungano uri n'ibikorwa byose bibi, ariko ubwenge buva mu ijuru ijya mbere buratunganye. Kandi hari duje gusoma ngo hari ubwenge bw'isi, bw'abantu n'ubw'abadayimoni. Ibyo bintu n'uruvange, ariko ku bindi nta ruvange rurimo. Nta ubwenge bw'umuntu n'ubwenge bw'Imana bivangana. Hariho ubwenge gusa bw'umubiri bw'amadayimoni, hakabaho n'ubundi bwenge bw'Imana dushobora kuronka. Uruvange hagati y'iby'Imana n'iby'umuntu ntibivangana. Dutegereza kubivuga kandi tukabitahura mu buryo bwumvikana. Mwo kimwe dufise ubwenge bw'ukuri bw'Imana butunganye, cyane dufise ibintu byose bivanze, ariko nibiva ku Mana. Ibyo ijambo ry'Imana ni urubuto rw'inkomoko kandi ntirushobora kuvangwa. Dutegerezwa rero guhagarara kuri rino jambo, hanyuma tugahagarara kuri rino jambo ridihenda ry'Imana. Murabizi jenda umuntu afise igihe gito, ariko nihaye igikorwa cyo gusoma, nkasoma muri Bibiliya ya kera ya Riteri uriya mugorozi, haranditse ibyo yandika imbere y'ibyo muri buri gice, ari byo banda kwandika muri Bibiliya y'ikindi gice cyangwa buri gitabo. Hanyuma nta n'umwe hano ku isi yarabye neza agatora neza Roma na Vatikani nk'uko we yabikoze. Uwo yararobanuye Vatikani na Roma neza nk'uko yabikoze. Yasoma muri Daniyeli canke agasoma mu kindi gice canke mu kitabo muri Bibiliya, misi yose yabona ikintu kimwe. Ntigeze akura amaso kuri Vatikano, kandi turatangara rero kubw'ibyo. Ariko yararondeye ingene bimeze, ariko ni byiza kubirondera nyine ahantu biba biri, ntitubirondere ahandi. Reka rero tugaruke ku ijambo ryacu. Sinzi ingene nagiye iyo hose, sinari nabiteguye. Hano turafise Aburahamu n'abana biwe babiri.
grâce, promesse, héritage. isezerano ubuntu iragi Aussi la bénédiction qu'Abraham avait implorée. Ishimayeli yari yose umugisha Aburahamu yari yasabye nta kindi kintu yarose nta ragi nta sezerano nta buntu bwari buhari hari umugisha gusa wo ngaho inyuma ugaragara hama kuri Isaka Lui, il avait la uwo we yari afise isezerano yari afise iragi yari afise n'umugisha pleine mesure. yari afise ibyuzuye nk'uko Imana yari yabisezeranije ibibwira Aburahamu Et c'est là aho rero niho hari umukuku wanesheje niho hari urubuto nyago rwa Aburahamu hano muri Yesaya 41 turasoma ku murongo w'umunani Yesaya 41 ku murongo w'umunani et toi Israël mon serviteur Jacob que j'ai choisi ariko wowe Isirayeli musabyi wanje Yakobo uwo natoranije toi que j'ai tiré des extrémités de la terre urubyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje des régions wowe uwo natoye nkakura ku mpera z'isi nkaguhamagara ngo uve ku mfuruka zayo nkakubwira nturi umusabyi wanje nagutoranije je ne t'ai pas si nagutaye ne crains pas car je suis avec toi ntutinye kuko ndi kumwe nawe je regarde ntukiyebore kuko ndi Imana yawe je te fortifie nzogukomeza nzogutabara soutiens mbere par ma droite nzokuramira ukuboko kw'iburyo kugugoroka kwanje mu gifaransa ukubwa kiza ndaguhaye bega ibisigambo ry'igitangaza promis à Abraham ibyasezeranijwe Aburahamu était à tous les hommes byabaye ku bantu bose bazoza kwizera Yesu Kristo Dieu Imana yagize isezerano hamwe natwe kandi rimwe na rimwe une paix intérieure nous hari amahoro ubwo mbere muri twebwe buradufata nko guhangayika hanyuma tukavuga ngo mbega mwami ibintu bizogenda gute mbwira mbega ni gute bizorangira ni ikihe kindi kigiye gushika hanyuma tukaza twumva umwami n'umukiza atubwira ne crains pas ngo nimutinye ngo naragucunguye t'ai appelé naraguhamagaye mu izina ryawe à moi ngo uruwanje naguhamagaye ku izina ryawe naragucunguye je t'ai rajouté naragucunguye n'iby'igiciro kinini uri ubutunzi bwanje buhoraho ntutinye kuko ndi kumwe nawe ne regarde pas autour de toi avec crainte nturabe ku ruhande rwawe utinya kuko ndi Imana yawe nzogukomeza ndagufasha je te soutiens par kandi ndagukomeresha ukuboko kwanjye kw'iburyo hamwe n'agakiza ndaguha ubu rero tugende twihutse mu isezerano rishasha twese turazi iyo mirongo ariko ce qui m'intéresse ici jewe cyo twaretse hano cyane nubwo ntuvuga ibintu byose aha ndavuga nidegembya ndashaka yuko dutahura yuko mu bwami bw'Imana il y a deux sortes de semences hari imbuto zibiri zivamwo rumwe ni mu buryo bwa Ishimayeli urundi rubyaro ni mu buryo bwa Isaka on ne peut pas changer cela ntidushobora guhindura ibyo bintu benshi barahamagawe ariko bake nibo batoranijwe hanyuma ibyo biraba nk'uko les Ismaéliens abishimayeli étaient contre la descendance bagwanya urubyaro rwa Isaka ni nako bimeze mu buryo bimwemo Haïti ninde yanse uyundi bega Abeli yari yanse Kayini bega Isaka yari yaranse Kayini pour quelle raison bega yo mwankiriki kuyihe mpamvu pas de raison nta mpamvu nimwe yari ihari même pas possible kandi ntitari no kuba binashoboka rero hari imbuto zibiri zitandukanye mu bwami bw'Imana ntiziri hanze ziri mu bwami bw'Imana si hanze hanze hari abatizera muri Abrahamu yamye avuga imigwi itatu il a utilisé un yakoresheje ijambo pas très bien tudashobora gusobanura neza mu kidagi ngo nje ngahano bwa mu gifaransa mu kirundi hari abizera by'ukuri hari abizera et des bakwiye hakaba n'abandi batizera ce sont les trois catégories ni imigwi itatu abo yavuga abizera abatizera n'abigira abizera ninde nande les uns haïssent les autres bamwe baranka abandi bakankwa bamwe barahama abandi bagahamwa bamwe barahemuka
abandi bagahemukirwa, bamwe baratanga abandi bagatangwa. Ni umurongo uca mu bantu b'Imana ku ruhande rumwe no ku rundi. Hanyuma Pawulo yari yaramaze kubyiyumvamwo mu gihe ciwe, hanyuma akandika mbere mu Bigalatiya, abo nibo yandikiye, akavuga ngo naho umumarayika yova mu ijuru kugira ngo ababwire ubundi butumwa, yaravuze ngo hariho bene data banyereye baraza muri mwebwe, barinjiza muri mwebwe, bashaka gukoresha ubwidegembyo wacu muri Kristo kugira ngo bawugirishe umutego mu nyuma. Ariko uwizera nyawe, umuntu w'Imana by'ukuri, ntafise igihe cyo gutega imitego, ntafise igihe cyo kwitwararika ibindi bintu. Afise ikintu kimwe imbere y'amaso yiwe, n'umwami wiwe, hamwe n'ijambo ryiwe, hamwe n'ubugingo bw'igiciro ubwo Yesu yaviriye amaraso ku musaraba. Kubera iki mbega bo mwanka bo mutuka, kubera iki bo bigira? Mbega impamvu yo biriye? Mbega hariho umugisha muri ibyo cyangwa harimo umuvumo? Birakwiye ko dutandukanya ibikozwe. Umuntu nimba atamugisha n'umwe w'Imana uvuye mu kintu bimeze nk'uko, ni byiza icyo kintu kukirekera ku ruhande, hanyuma ntunacitwararike na gatonyi, ntucitwararike, ntiwitwararike ibyo bintu. Mu Baroma igice 9 haranditse, Abaroma 9:6 haranditse, ariko si kugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashitse, kuko bamutse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose, kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri, sico kibagira abana biwe bose, ariko kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. Hano turafise ibyo turavuga, ntibijanye no kuba ari ijambo ry'isano rya kera gusa, ariko birafise icyo bisigura mu gice cy'ubuhanuzi, n'igice icyo bisigura mu nkuru y'agakiza y'ishengero ry'isezerano rishasha. Murabizi ibyo mwama arindiriye yuko abana b'Imana bagaragazwa, arindiriye yuko isinzi ry'abana b'Imana bagaragazwa, hanyuma ikintu kigaragajwe rero kiraboneka kandi kirumvikana, ntibiba bikinyegeje. Ijambo Apocalypse, Idesho Yohana bisigura ngo uguhishurwa mu Kirundi, nicyo kimwe gufukugwa mu Kirundi, bifite kuri Yesu Kristo. Ariko nimba ikintu gifukuwe kica kiboneka, kiba ari ikintu kibonekana, kiba kinyegeje. Shaka kuvuga ikintu kimwe, kandi muri data Kufero muri Strasbourg hamwe na Erling Wikrefeld, bwa mbere nibo banyakiriye mvuye mu burasirazuba. Twamaze aya mayinga aheruka turi kumwe, twarasomye tuvuga ibintu bimwe, ntitwigeze na rimwe tubona cyangwa ngo twiyumvemwo urukundo rwimbitse hamwe no gufatanya hagati ya bene data na bashiki bacu mw'imyaka yose nk'ibyo twagize. Byari igitangaza gusa. Mbega bari hehe? Byari ibintu by'igitangaza. Ni ubufatanye Imana ikora. Ishengero rya Yesu Kristo ntiryakoranijwe no kugomba k'umuntu, ariko ryungwa rishigwa hamwe n'Imana ngo ribe umubiri umwe, hanyuma rikagirwa n'ingingo nyinshi, ariko ni impwemu imwe. Mbega bigenda gute yuko rimwe na rimwe twibaza yuko tutavugira muri mwemu umwe, ko tudakorera muri mwemu umwe? Kubera iki? Ni kubera ko mbega hakiriho ugutandukana, guhangana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntibyari bikwiye kuba bihari nk'uko, ntibyari bikwiye kuba bihari. Mwemu w'Imana ntashobora kuba adahuza na mwemu w'Imana nyine ubwiwe. Rero
ni ukuba yuko twebwe bibaye nk'uko ntituba turapfa ku bwacu, ntituba turapfa ku muntu wa kera. Narumvise umuntu atizera ku mubatizo wa Bibiliya ariko aravuga ngo murabizi mwe muriko muranyumviriza ngo umubatizo biciye mu kwibizwa ngo bitegereza kwereka umuntu mu buryo bwo ngaho inyuma bigaragara yuko ngo ibyo bisigurwa yuko yapfuye. Nimba bamugumije mu mazi bakamwibiza igihe kirekire mu mazi ngo yabapfuye, hanyuma acece mu Baroma 6 aravuga ngo mubatizo muri Yesu Kristo ngo bisigura ngo ni guhambanwa na Kristo. Ngo rero ngo duhamba gusa abapfuye, ngo niduhamba abatapfuye cenga abigize abapfuye bakiri bazima. Rero ivyo ni biki? Nimba hariho uguhangana imishwano, hakaba hariho ikintu kidasanzwe, rero tukaba tuzi ko atabufatanye bw'Imana bwa mwemu. Shaka kugira ikintu ndabashikirize ikintu ndabasaba, ntibigoye cyane. Reka twigenzure twebwe twese ubwacu. Mbega woba waragize icyumviro cyo kwigenzura wowe ubwawe? Mbega warigize canke urabereye cyane, uriyemera cyane ku buryo bw'uko utagikeneye kwigenzura? Shaka kuvuga mvugishije ukuri, jewe ndigenzura buri munsi, kandi igihe cyose ndi kumwe na bene data, hanyuma nkumva yuko mu buryo ubucanke ubundi ubufatanye bw'Imana siho buri. Ndavuga mu majambo tumvikana ati mbega mwami ibi biri muri jewe, kuba ntabona ibintu neza, mbega ndafise ikintu ntegereza kwiga. Ni mu byizere, ni by'ukuri jewe sinahora kwigira kuri mwene data, nahora kwiga ko jewe ubwanje ndigenzura mu uwo mwanya, nkigenzura n'umutima w'ukuri imbere y'Imana. Jewe shaka kuba mbereye imbere y'Imana, ntunganye imbere y'Imana. Shaka kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, kugira ngo inzuzi z'amazi nzima zitembe. Ariko dutegerezwa twese kuzana ko gushaka, dushire kugomba kwacu kugomba kw'Imana, kugira ngo ukugomba kwiwe gushobora by'ukuri gusohoza. Twamaze kuraba ku ijambo ryo mu Galatiya, aho tubwirwa yuko Aburahamu byanditswe mu Galatiya 3:6 ngo nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharwa ko nk'ukugororoka. Mumenye rero yuko abishimiye ngo cenga abafise ukwizera nibo bana ba Aburahamu. Ko kandi ibyanditswe byo bimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera. Ibibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'agakiza bw'ibitaraba, biti muri wewe niho amahanga yose azoherwa umugisha. Imana yashaka kuvuga ibintu byose imbere y'igihe, yashobora kugirana isezerano igorogota hamwe nawe hamwe nanje. Yashobora kera kumena amaraso yayo kera kuko yari yaramaze kutubona jewe nawe imbere y'igihe. Nta kintu kimwe cyabaye itazi, nta kintu kimwe cyari kinyegejwe mu maso yayo. Yagiye ku bwacu guhera kiriya gihe, ifata ikibanza cacu. Hano aranditse ku 8 ko kandi ibyanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera, atari kubera ibikorwa ariko kubera ukwizera. Kubwo ukwizera, ego mbega nukwiye kwizera hano havugwa, nukwiye kwizera hano kuvugwa. Mbega nukwizera kwaje, kwizera kwanje oya, nukwizera kwa Yesu Kristo, nukwizera Imana yashize muri wewe, yagukoze yashize muri wewe. Ukwizera kuza kuvuye mu kumva ijambo ry'Imana, ukwizera ko Imana yakoze muri wewe, ukwizera aho mwemu yera yatsa aho ashobora, aho mwemu yera yatsa agashobora gutanga uwishurirwa mu bwina bw'umutima. Hariho ukwizera kwinshi hano mu isi, imyizere myinshi, ariko uko atanze rimwe risa kugahabwa abera, nuko kwizera nyene niko Imana ya irema, niko gukorwa n'Imana, kuba gufatanye n'amasezerano ashingiye ku ijambo ry'Imana. Rero
bénédiction, si imigisha gusa mais l'héritage. ariko ni iragi naryo Tous les hamwe n'abera bose abo imana préparés en Jésus-Christ, byateguriye muri Yesu Kristo umwami wacu. c'est ce troupeau des prémices. ni uwo mukukurero wa mbere w'imfura nibo bazoronka, nibo bazogira ibyiyumvo bya Yesu Kristo, bazogira ibyiyumviro Ce sera un peuple de bya Yesu Kristo, bazoba ari ubwoko bw'abami n'abaherezi bakuru n'abaherezi, ishengero sainte. bwera, ubwoko bwera, ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Hano twasomye yuko Imana Vu à l'avance, yabibonye imbere bitaraba, hanyuma itondeka byose. pas seulement aujourd'hui, Ntibikora gusa uyu munsi, avant même. ariko yabikoze imbere y'uko isi iremwa. Et maintenant, Ubu rero pouvons nous retrouver dans turashobora kwisanga mu mugambi wayo, turashobora kwisanga turi igice cy'igikorwa cyayo muri kino gihe de grâce. cy'ubuntu. Des gens Abantu se réorientent. barongorwa udasiba. narabivuze ahantu kanaka, igihe tugiye mu gice tutazi, dutegereza kuba turaba ikarita kugira ngo dushobore kurabona iyo tuja mu bintu byo ku isi. Jewe sinshobora kwigira yuko ndi ku nzira mbonye ko nari ku nzira, niyumvire ko ndi ku nzira itari iyo, ndahagara nkafata ikarata hanyuma nkaraba, ariko hariho abantu badashaka kurongorwa. Twebwe ugasanga rero abantu rero bagasanga birukanga baduza umuvuduko, hanyuma ugasanga bageze iyo bagira. Twebwe turakeneye ukurongorwa mu buryo bw'impwemu, amerekezo, guhabwa amerekezo Imana itanga mu buryo bubandanya misi yose kandi misi yose. Nta kundi kuntu byogenda niba twiyemera bwacu hanyuma tukaba twiyumvira ngo ego byose bimeze neza. Oya, dutegerezwa misi yose kuraba mu ijambo ry'Imana kugira ngo ntidutakaze amerekezo yacu mu buryo bw'impwemu. Ibyo rero biba bibaye bibi cyane iyo tuvuze ngo nkeneye ikarata, ngo ndaza kubona inzira jewe ubwanje, ngo ndagenda ngo mumekewe imbere muri jewe. Ndabibabwira, nimba uguhumekegwa kw'imbere gutumye muca ku ruhande ya rino jambo ryerekana inzira, aho rero si uguhumekegwa dushobora gusanga muri rino jambo muri Bibiliya. Uguhumekegwa ni kuva ku Mana, kandi turabizi yuko ijambo ry'Imana ryarahumekewe gusa kubera ku bw'amwe w'Imana. Nimba ari uguhumekwa kw'Imana, aho rero twebwe turongorwa mu ijambo ry'Imana, hanyuma misi yose mu buryo bushasha tukabona ukurongorwa kwacu mu buryo bw'imwemu, tukabona amerekezo, tubona mu ijambo amerekezo yacu yo gufata, hanyuma tugenda imbere mu kwizero tujanye n'umwami wacu n'umukiza wacu. Hari mu gihe kimwe nabibayemwo aho umuntu yarubahutse araza mu makoraniro, azana impapuro zanditse mu kumashini, guhera ku rupapuro rwa mbere ku rupapuro rwa mbere yaguma ashaka ngo Data Branham ngo ni umuhanuzi w'ikinyoma. Yari yicaye mu makoraniro, hanyuma yaguma agorana kuko yaguma avugisha uwo bicaranye, hanyuma ku iherezo yashaka kunyemeza yuko Data Branham atari umuntu arungitswe n'Imana. Hanyuma ndamubwira ati, mugenzi, ntiwacerewe gusa, ariko wacerewe cyane gusa, ntiwacerewe gatondi gusa, ariko wacerewe by'ukuri ko je utevye cyane, wari kuza kare cyane, ariko je no hitamwo yuko mbere utanaza ahubwo. Ego, hariho abantu bumva ko ari abanyabwenge cyane, hanyuma iyo bashaka kurikira ibyumviro byabo bwite nuko n'ibyemezo byo bafise byo ngaha ku isi, ibyo biyemeza, ni abanyabwenge cyane, ngo barazi ingene batondekesha ikintu. Ariko Imana yabinyegeje abanyabwenge, ibinyegeza abakomeye, ibihishurira abato cyane. Jewe nambwiye gutati, mwene data, mbega ibyo ufise byemezwe bivuye ku Mana ni ibihe, kugira ngo ube we warahamagawe ngo ubikwe n'Imana? Ni ikihe gituma uvuga ibintu nk'ibyo?
Et puis, hanyuma Matthieu est très vite. matayo yaciye yihuta irashika, Rapidement utilisé. matayo irakoreshwa, Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des ariko gens, ibyo ni biki? ils ne savent pas que Ntibazi yuko mu guhuma kwabo bwite bagenda bakarenga ibintu byose, iyo babyari bikunda bohanganye n'umwami, ariko ntibabishobora ibyo, bigira ngo barubaha cyane, baza gusa bagatera amabuye abahanuzi n'abimana bose birungitse, sont mis à mort. hanyuma bakicwa, abimana birungitse, nibyo gusa nibyo baba bashaka. Regardez ce que Caïn a fait. Nimurabe ibyo Kayini yakoze, hamwe n'ibyo yakoze byose muri kahise kose Doit être fait. ibitegerezwa gukora, kandi bizonakugwa n'ubu. Ariko hariho umugwi Ne se laisse plus utigera ureka ngo uhindurirwe uko ubona ibintu. Hariho umukuku washizwe mu byo mu ijuru. Igihe twumva ubutumwa bw'Imana, ntitwari dukeneye umuntu kugira ngo atwemeze ngo byari ibintu by'Imana. Mbese ko bimeze? Mbega mwebwe mwaremeranije, nije nabemeje? Mbega hari n'umwe navugije kugira ngo ndamwemeze? Oya, Mpwemu Yera niwe yemeje bose, abemeza iby'ukuri, hanyuma atwinjiza mu kuri kose. Aho rero ukuzimu kose kwitaho kukaza, ariko twebwe turashimitse, kandi dushimitse ku rufatiro rutananirwa rw'ijambo ry'Imana. Mu bintu by'inyuma bigaragara, hari ikintu minsi yose uburongo buvuga ku muntu. Iyo batwarabaye mu gihe cya Mose, hanyuma hakaba ibyo kajagari kagatewe n'abakora, hariho byinshi byo kumwagiriza, hariho Miriyamu, byose urabona ko bigenda nabi hamwe n'abakozi b'Imana, rimwe na rimwe hejuru, ahandi bundi munsi. Mbega byari biki? Imana yo yari yagize uguhitamo kwayo, kandi ibintu byari bimaze gukoreka, nta kundi kuntu byari kugenda. Imana yashyize ijambo ryayo mu kanwa k'abahanuzi bayo. Nicyo gituma Yesaya ntigeze avuga ngo uku niko Yesaya yavuze, cyangwa niko Yeremiya yavuze, ngo niko Mose avuze. Oya, ntimuzigera mubona inshuro n'imwe havugwa ibyo mu muhanuzi w'Imana. Muzobona ijambo gusa ngo uku niko umwami nyen'ingabo avuze, cyane uku niko Imana y'Abisirayeli ivuze. Yama aruhoraho Imana, niwe yavugira mu kanwa k'abahanuzi bayo, yarabasiga ikabahamagara. Nta kindi cyifuzo mfise cyane ibindi byifuzo mu mutima wanje kiretse kuba igitwazi cy'ijambo ry'Imana. Kandi buka isengesho rya Data Branham yarigeze kuvuga ngo, mwami, ngo uri Imana ya Daniyeli wazibye iminwa y'intambwe. Nimba ntegerezwa kuvuga ikintu kitava kuri wewe, aho rero banza uzibire akanwa kanje. Igihe Imana yuguruye akanwa, ishirayo ijambo ryayo, kandi ndababwira ukuri, ndizera n'umutima wanje wose yuko Imana yarungitse umukozi wayo n'umuhanuzi, kandi ntiyamurungitse gusa n'inyuguti z'ijambo. Ibyo byari bihari guhera kera, biri mu kiganza cyawe no mu kiganza cyawe no mu mutima wawe n'umutima wanjye. Yarungitse umuntu ubwiwe yashobora guhishura ijambo ryayo, kandi iyo ni itandukaniro hagati y'abandi bose hamwe n'ishingiro rya Yesu Kristo. Ishingiro rya Yesu Kristo rishingiye ku guhishurirwa kw'Imana itanga. Urashobora gufata inyuguti gwete, hanyuma hamwe n'ubwo gwete ukica, ariko Mwemu abaye ari kuri wewe, aho rero ubuzima buraremwa. Reka tuvuge mu by'ukuri, bene data n'abashiki banje bakundwa, igihe ubwira abantu mbega n'ubugingo canke n'urupfu ruza, ni giki kiza? Ni kimwe kizosohoka mwo kimwe. Amajambo yacu abahumekewe n'Imana, kandi azoba umugisha, kandi agafasha abandi, canke duciye ku ruhande rw'Imana. Nimba aho canke tuzovuga duciye ku ruhande rw'Imana, ivyo rero bibaye,
dutegerezwa by'ukuri guceceka. Ni gusa aho Imana ishaka ko tuvuga, aho nyene niho dushobora kuvuga, kandi aho nyene niho ijambo ritaza risubira inyuma rigaragara ridakoze igitegerezwa gukora, rizokora icyo ritegerezwa gukora, icyo Imana irungikiye. Ndabagira inama mwese, nubwo hano canke hariya hari ibintu bigoye gutahura, nimurindire mucecetse, muzobona yuko ibigoye gutahura bizoba byoroshe gutahura mu mwanya aho Imana yabishingiye ko bizoba. Ibyo muzobihishurirwa na mwemu w'Imana. Ahantu ushobora kuvuga, nkavuga umurongo, inyigisho nyinshi izo ubwa mbere ntatahura ku ntango. Nashoboye kwibwira ko sinaraba nzi n'ingene ibintu ushobora kubikora, ariko Imana yo yari ibizi, kandi rero ibintu bikaca bigenda biva mu kubonesherezwa no kubonesherezwa no mu bumenyi no mu bundi bumenyi mu buryo bubandanya nako bwihuse. Ariko tugeza kuba twiteguye kandi twifuza kuguma tugenda imbere tujanye n'Imana yacu atace dusobanuye gushika aho tuzova mu kwizera tukabona Umwami ashire uyu munsi mu mutima wawe umunezero wo kumenya yuko ntituri abizera mu buryo bwa muntu gusa, ariko turi abizera mu buryo bw'Imana, turi abizera mu buryo bwa Isaka, turi abizera mu buryo bwa Aburahamu. Abo Imana yabakoranye nabo isezerano, abo yahaye impano z'isezerano, ni abantu bayimenye, abantu yashoboye kwishurira, abantu bayizeye, abantu barayizera, abantu batahagarara ariko barayikurikira gushika aho isezerano riboneye aho risohoreza. Ikosa rikomeye dushobora gukora ryoba ari ryo kubiheba ubu, aho tubona ahantu hose yuko abantu bamaze kuza mu buryo bwa Ishumayeli. Uwo Ishumayeli yajemwo mu gihe uwo yashizemwo mu gihe cy'ikindi, ariko ibyo ntibyahagaritse igikorwa c'Imana, ibyo ntibyasobanganije isezerano, ryagumye rimeze uko nyene kandi rifite agaciro. Igihe gere cyasohoza, Isaka nawe yarashitse, kandi twasomye kuri ngo Aburahamu yaratwenze, kandi mu rurimi rwacu ijambo Isaka risigura ngo ni gutwenga, ngo ni uwutwenga, ni umuntu atwenga. Birakwiye ko dutwenga. Twebwe nta kindi dusigaranye cyo gukora. Umunyezaburi yamaze kuvuga ngo akanwa kazoba kuzuye gutwenga, ururimi rwuzuye uguhishima. Kumbure ubu bintu biracagoye kandi bisa nkaho umenga nta kizigiro kirimwo, ariko Imana izodutegurira ugutwenga. Turahiriwe tuzobona ukuvuka k'umwana w'umuhungu ujya w'isezerano ry'Imana. Ego twebwe ubwacu tuzoba tugize igice cyujya mu kuku watoranijwe, kandi iminsi yose ni byiza yuko turabimenya. Ni byiza kubikoramwo tukabigiramwo umugabane mu buryo bukomeye bukwiye. Ariko reka mperaheze na kino cyumviro kidasanzwe. Twari gushobora kwiyumvira yuko twebwe yuko Isaka ariko banza kuza ubwa mbere kugira ngo umunezero ngo ube mwinshi. Raba rero Ishumayeli niwe yabanje ubwo gushika, hanyuma imitongano iraba, urujijo ruraza rurashika. Aburahamu na Sara byo bagirizanya, ibyo byose byaguma biza, ariko Umwami wewe yagumye ari umwizigirwa. Yaserukiye Aburahamu aramubwira ngo ndi Imana yabasogokuruza yayibonekeye Isaka. Byari biki?
yaramwishuriye yemeza isezerano igice cya 17 hanyuma itangurana isezerano hamwe niwe isezerano hamwe nawe. Uyu munsi Imana ishaka gutanguza bushasha isezerano hamwe nawe hamwe nanje. Ntacyo bitwaye uwo navugishije bose basa naho bafise ibintu bakeneye, bose barafise ibintu bibagoye bitandukanye. Sinigeze ngira ukuganira na kumwe mw'imisi ya nyuma abantu bataje ngo bambwire ngo Mwendata Frank ntivyari bimeze nkuko, ntivyigeze bimera nkuko mu buzima bwanje byose bigenda bicuritse ngo sinzi aho iyo ngeze. Bamwe baravuze ngo ubuzima ntibugifise icyo busiguye, ubuzima bwanje n'ubwawe kumbure ntaco bugifise amerekezo, ariko Imana yashyizeho amerekezo ahoraho, yashyizeho icyo bisiguye bihoraho mu buzima bwanje no mu buzima bwawe. Ubu rero turashaka gutanga ubuzima bwacu kugira ngo tubwakire, hanyuma duce tubuhe Imana kugira ngo ishobore kuba ubuzima bwayo muri twebwe hano. Kumbure Imana iducisha mw'ino nzira yo gusuzugurwa, yo yibwina, kugira ngo mu nyuma tuzoshobore gushima yuko twaciye mw'iziriya nzira zimbitse. Azoho nta nkeka, azoho impamvu kubiriko biradushikira byose. Mbega twosaba iki? Byose tubiha Imana, hanyuma tukabizi ko ibyo bikora neza kandi ko bizovamwo biri mu bwiza. Ego Mwendata hariya yarambwiye atumviriza, uri kugeranya ngo Mwendata Branham hamwe na Yohana uwatangura ubandirije umwami kukoza kwe kwa mbere, hanyuma arabanira avuga ngo ego Yohana ngo yari akihari, ngo Mwendata Branham ngo ntagihari gusa yakiri. Hanyuma namubwiye ati bugenzi, icyo navuze cyose ndavuga ati umvirizi byavuzwe, havuzwe ngo nk'uko Yohana yarungitswe nk'ubanziriza imbere y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, haravuzwe ngo urungikanywe ubutumwa buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero igishimikwa ko cyari ubutumwa, ariko nta butumwa bubaho atantumwa ibonetse. Aho rero niho ijambo je ryabaye rihambaye kuri jewe ngo uwakiriye umuhanuzi neza mu cicaro c'umuhanuzi azoronka impembo nk'umuhanuzi. Ego rero ndafise ikintu gikomeye kindindiriye. Nimba Imana ishaka kumpa impembo nk'umuhanuzi, aho rero iza kuri jewe mu byizere. Jewe nakiriye Mwendata Branham n'umutima wanje wose, nk'uko nakiriye n'umwami Yesu nk'umucunguzi wanje, nk'umukiza wanje, nk'umwami wanje, uko niko narakiriye na Mwendata Branham nk'umuhanuzi arungitswe n'Imana agenewe kino gihe. Kandi sinzotangara nimba mu bwiza hazoba hariho impembo ikomeye. Kumbure nta zindi mpembo nzoba niteze zindi, ariko iyo izoba impagije. Mwendata n'abashiki banje, Imana niyo kwizigirwa. Murabizi impamvu yatanze iyo mpembo igihe bijanye ko ari ikintu gikomeye. Hanyuma igihe Imana irungitse umuhanuzi kiba ari ikintu gikomeye, haba hariho ikintu iba bisigura ngo irafise ikintu ishaka kubwira abantu. Imana ubwayo igihe umwami Yesu yabwira abantu y'abarungitse yarababwira ngo ubumvirije abanyumvirije, kandi ubakiriye abanyakiriye, kandi uwunyakiriye aba ayakiriye uwandungitse. Iyo ni gahunda y'Imana, kandi muzobona yuko ku iherezo byose bizemezwa. Imana izoha impembo, izohemba abo bose bakiriye. Abahanuzi yarungika baratwengwa, bagacokogwa, bakabatwenga. Abantu uyu munsi batushira hejuru nk'abapfu, nk'abasazi, ariko igihe kizoshika aho ibintu bihindukira. Reka dufate iyi nzira iciye bugufi isuzuguritse,
birashoboka mbere yuko ubu umutegerezwa gusuzuguranwa nanje hamwe n'umwami uko bimeze kose. Reka tujane gusa iyi nzira tutidodomba tutidoga, hari impembo iturindiriye. Reka tuje hamwe nk'uko tutigeze tubikora, dusengeranire bamwe ku bandi, hanyuma dukikuze intebe y'ubuntu, hanyuma muzobona Imana izokora byose ibikoremwo intsinzi y'ubwiza, kuko uko uburyo bwiwe bushizwe hejuru, kandi uko kuryo kwiwe kugumije intsinzi mu buzima bwawe, mu buzima bwanje, kandi no mu ishengero ryose ry'Imana nzima. Intsinzi y'umusaraba ya Golgota izogaragara. Ubu rero biva kuri wewe, biva no kuri jewe, ko haba ukwizera kuzima mu mutima wawe hamwe mu mutima wanje. Imana ibitange kandi ibikore ku bw'ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turahaguruka dusenge. Turunamika imitwe yacu tugume dusenga tutaduza ijwi imbere y'Imana. Ndarushe mu mubiri, ariko ijambo ry'Imana ryuzuye inkomezi kandi ryuzuye ubugingo, ryuzuye ubushobozi, rirakora ico umwami aba rirungikiye. Mu gihe twunamitse imitwe yacu kandi tugume mu isengesho imbere y'Imana, nashaka gusaba nimba hano hoba hariho umuntu ashaka gushikanira ubuzima bwiwe umwami, atariki ikiganza gatonyi hanyuma asura kimanure. Ni ingendo yo kwizero. Ego, murakoze, murakoze. Umwami abishimigwe. Imana iguhezagire, nawe Imana iguhezagire, Imana ibahezagire. Canke murafise n'indi mitwaro nayo mwishikanire umwami. Murakoze, murakoze. Imana ibahezagire. Irabona ibiganza byose, irabibona, irazi imitwaro yanyu, irazi ibyo ukeneye. Natwe turaza mu kwizera, ntidufise umugisha gusa, turafise n'isezerano. Turafise isezerano twagiranye n'Imana, turafise ubuntu bw'Imana, twaronse ibyo yasezeranije mu kwizera, kandi turashaka ubu rero kumushimira. Mubyemere gusa, kandi muca mubihabwa. Imana yamaze gukora ibintu byose muri Yesu Kristo. Ntikeneye kubikora uyu munsi. Nimba ukeneye agakiza, n'umukiza wawe uyu munsi. Nimba ukeneye gukira indwara, n'umuganga wawe uyu munsi. Ntaza kubiba, ariko yamaze kuba umuganga wawe, kandi ijambo ryiwe ryarungitswe kugira ngo ridusubize ubuzima bwiza. Uyu munsi naho mwino saha turanse ukutizera kose, turikuye ukwizera guto kose, turi imbere y'Imana. Turashobora kugira icizere cyuzuye umwami, kandi yiyumvira ku byo avuga, kandi avuga ibyo yiyumvira. Nimba rero tuje rero natwe nk'uko nyene tukaza hamwe, tukaza kuri we, ntibikwiye yuko twokoma induru cyane. Imana iraza kutwumva kandi iraza kutwishura amasengesho. Turashobora twese kugura akanwa nk'ijwi rimwe, twambaze umwami, kandi araza kuduha ico tuza kuba tumusabye. Reka dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, ndagushimira n'umutima wanje wose kubwo inyigisho yiri mu ijambo ryawe. Icyanditswe cyose cyahumetswe n'Imana, kandi gifashwa kugira ngo twigishwe, tugabishwe, kandi dushobore gukosorwa, kugira ngo umuntu w'Imana abe yambaye mu bintu byose. O mwami, ndagushimira n'umutima wanje wose. Turaje ubu rero twese hamwe, umuntu wese azanye ibyo akeneye byiwe. O mwami, uri hano kugira ngo udufashe, udukize, utubabarire, udukize indwara. Ego, wigaragaze nk'umunyabushobozi, nka wa wundi ejo ahise, uyu munsi nka wa wundi, kandi no mu bihe byose bidashira. Mukiza, ndasaba ubu kugira ngo impwemu yose iboshwe, ibohoke,
ngo ubugingo bwose bucungugwe bubohoke bukizwe kandi umubiri wose ukizwe ukira indwara kugira ngo ushimagizwe muri ino saha. Haleluya. Ibyo bikoreke mu izina ry'igitangaza kandi ry'ubwiza rya Yesu. Urahari kandi wabikoze, icubahiro, uguhimbazwa, ubwiza ubihabwe n'imitima yose mu izina rya Yesu. Amen.